turabaramutse abakunzi bacu badukurikirana ku mbuga zitandukanye, haba kuri LAHAI-ROI TV, kuri channel yacu LAHAI-ROI TV, haba kuri Facebook, kuri page yacu, ese na TikTok na Instagram, ndetse no kuri WhatsApp. Turabashimira cyane kandi turabakunda. Nongeye kugaruka ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Turagushimira mwami Imana kongeye kutwemera kano kanya ko twongera kurambura akanwa kacu tukavuga kugira neza kwawe. Turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi, turagushimira imigabo n'imigambi dufitiye, turagushimira intambara turwanirira, turagushimira kugira neza kwawe rero uragororotse. None mwami Imana isa n'akantu kaduciye bugufi imbere yawe, ngo amaraso yawe Yesu Kristo yongera tweze tubabareye ku cyaha cyose cyo tuzi cyo utazi. Dusabye ngo amaraso yawe Yesu Kristo atweze kandi yongera twikire kano kanya kugira ngo wongere uvugane n'ubwoko bwawe, ndetse utuganize mu ijambo ryawe uko wateguye kutuganiriza. Ntabwo ari twe tugaragara ariko rugaragara muri twe, imbaraga zose z'ubumwe zifatwe mpiri, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Turaguhaye kaze kugira ngo utangwe natwe, wongere usozane natwe, muhemu wawe yera yongere azaganirize buri muntu wese kugira ngo ashobore gutahuza icyo ushatse kuvugana natwe. Tuse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusangire ijambo ry'Imana ryanditse muri Hoseya igice cya 4, turasoma umurongo umwe wa 6. Umurongo wa 6 haravuga ngo, turasoma mu izina rya Yesu Kristo: abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge, wewe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta, ntuzoba ukiba umuherezi wanje. Ko wibagiye ibyagezwe byanje Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Yesu Kristo aturengere cyane. Hano ijambo ry'Imana natubwiye ukuntu Imana yagendereye Hoseya iri kuyamutuma ku bwoko bwayo, ku bwoko bwabo bw'Abisirayeli. Rero uyu munsi natwe ijambo ry'Imana rije kugira ngo rituganirize. Riratubwiye uyu munsi ntabwo biko biganirizwa Abisirayeli cyangwa biganirizwa Hoseya, ariko uyu munsi biko biganiriza twebwe. Rero ijambo ry'Imana raje ratubwira ngo abantu banje abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Muri kino gihe abantu benshi biragaragara nyine ko abantu benshi hari byinshi bariko bajana navyo canke ariko baragwamwo kubwo kutagira ubwenge, kubwo kutagomba kwegera Imana ngo babaze bamenye uko Imana. Abantu benshi twagiye dukuza idini mu mitima yacu, twakuza gukiranuka canke gukizwa, ariko abantu dukuza idini muri twebwe. Rero hano ijambo ry'Imana tubwiye ngo abantu benshi baranduwe, ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Muri kino gihe hari ibintu byinshi biyoberanye, nawe ubwawe uravye ukiyumvira uti mbega burya abantu bariyumvira inzira turiko turajamwo, bariyumvira uwo dukurikira uwo ari we, bariyumvira Imana tuvuga iyo ariyo, bariyumvira Yesu Kristo yaje akabambwa uwo ari we. Ukavyihweza ugatangara. Rero nk'uko ijambo ry'Imana tubwiye hano, abantu benshi bagiye kwicwa nuko kutagira ubwenge, nuko bariko bagenda nk'intama batazi ariko baraja. Hano ijambo ry'Imana rigaragaza neza, tubwira ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge, wewe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta, ntuzoba ukiba umuherezi wanje. Ko wibagiye ibyagezwe byanje Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Uyu munsi hari amashengero menshi Imana yahevye, hari abantu benshi Imana yahevye, ariko uyu munsi
bakabona yuko bahagaze. Hari ijambo ry'Imana ratubwira ngo, ariko bavuga ngo abantu banje uzubabwirwa nuko bama imbuto. Uyu munsi ugenda uri umukristo atambuto wama, ukora ibyo abanyabyaha bose bakora, ukora ibyo badakijwe bose bakora, wowe ukibwira ngo uri mu nzira yo. Wambwira gute ukuntu wabona mu ishengero abantu barimwo bamwe bakica, abandi bakiba, abandi bagasambana, abandi bakaroga, abandi bagakora ibyaha byose n'udakijijwe akora, hama ugaca umbwira ngo ariko baja mu ijuru. Kandi hakaba harimwo abandi benshi bariko barabakurikirana bahagenda kandi ivyo bintu babibona. Woca umbwira ngo abo bariko baja hehe? Woca umbwira ngo iyo nzira ariko barafata inzira ya hehe? Abo bafite ubwenge? Abakurikira abantu nk'abo bafite ubwenge? Niyo mpamvu abantu benshi ubwenge bwabo bwamaze gutwarwa, ubwenge bwabo bwamaze gucurama, babacurika ubwenge bwabo barabucurika kugira ngo ibikorwa byabo bibi ntibabibone. Rero muri kino gihe abantu benshi bagombye bakuza amadini, ariko ntibakuza agakiza. Niyo mpamvu umuntu wese uhamagarirwa ubwawe ucukura ugasenga, kuko Yesu Kristo yari ku musaraba yavuze ngo ahari akingiriye igitambara ngo kiratantamuka umuntu wese arishikira. Uyu munsi abantu ba kino gihe mwishenga hatangajwe amasengesho, nta mukristo ashobora gusenga. Mwishengero batavuze ngo dufite amasengesho aya, nta mukristo ashobora gusenga. Ngo umuntu wese adasenga ngo yamana ibyaha vyiwe. Uzobaho udasenga, umara indwi yose udasenga, umara indwi zibiri, umara indwi zitatu, umara ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, amezi ane, umukristo aba ari uwahehe? Muzomya ko mwatewe? Uzomya ko ishengero ryatewe? Uzomya ubwaho ko watewe? Ariko uzoguma uvuga ngo nikizi nambaye nkabwegereza, nikizi mfite natirere, nikizi ngororoka. Uyu munsi abantu bakizwa bicaye mu rusengero, mujya ntebe mu rusengero, ariko yaba mwibarabara, yaba muhiriwe, yaba mu rugo rwe, yaba ku kazi kiwe, yaba hirya no hino, hariho ibyaha babatirije. Ibyo byaha bakirisuye byakijijwe, ibyo byose babigira ibikirisu, kubesha babigize ibikirisu, gukora ubuntu bw'ubunyanganyanga babugize ubukirisu. Ibyo byose ukiyumvira iyo juru ariko barajamwo ukayirondera ukaribura. Ijambo ry'Imana tubwira ngo aho babiri bari canke batatu ngo bose bakoranira mu izina ryanje ngo ndururuka nkabana nabo. None Imana izokururuka ibane n'abantu nabo ubwabo batabanye? Imana izokururuka ibane n'abantu barabana ibitsure, nabo yo ubwabo baririmba batari bamwe, basenga atari bamwe, bavugana ijambo ry'Imana atari bamwe, bakebana, barabana amajisho, bitana umwe wese avuga ngo ico ni iki undi ni iki? Iyo Mana izokururuka ibane nabo gute? Rero abantu muri kino gihe bicaraho basenga izindi mana, bo bakibaza ngo basenga Imana. Abana bakabakurikira batazi ibyo ariko barakurikira, bakazisanga. Abantu benshi bagiye kuzotangara bisanze muri gihenomu, bari bazi ngo bari mu nzira y'ukuri, batazi abo bakurikiye abaribo, batazi inzira ariko barajana izarizo, kubera kutamenya kwabo, kubera kutagira ubwenge, kubera bigishijwe ngo urumva no gutonda no kwambara ukuntu kugira uku, ariko ntibigeze bamenya ngo bige gusenga, ngo bige gukiranuka. Umuntu yinjiye mu rusengero ari umurozi abandanya aroga, umuntu yinjiye mu rusengero aragura abandanya aragura, umuntu yinjiye mu rusengero ngo aje gukizwa
sinende mu idini araza aje kwinyegezayo abandanya akora vya vyaha byose yakora. Muri kino gihe abantu benshi baryamaraye ku idini, abantu benshi baryamaraye ku madini bavukiyemwo, ku madini bakuriyemwo, ku madini abavyeyi babasanzemwo, ku madini, ariko ntibigeze bakizwa. Babandanije bakora ivyaha, babandanya bakora ububi bwose, ariko bazi ngo barakijijwe. Niyo mpamvu muri kino gihe abantu batigera bakizwa, baraje bigumira mu mashengero, bakora ivyaha ntibabahagarika, bakora ibiki ntibabahagarike, bakuguma muri za ngeso zabo mbi. Ubu amafaranga niyo yakijijwe, icubahiro nico gikijijwe. Urumva uri umuntu utanga icicumi, uri umuntu utanga ishikanwa rikwiye, uri umuntu ukora imirimo, uwo ni wakijijwe. Iyo mirimo ukayikora umunyavyaha atakintu na kimwe, si n'imirimo ko nturi kurikorera Imana ahubwo uko korera abantu. Muri kino gihe abantu bagombye kunezereza abandi, bagomba kunezereza abantu, ariko ntabwo biga bashaka kunezereza Imana. Rero hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, ijambo ry'Imana tubwiye ngo abantu banje baranduwe no kutagira ubwenge. Wewe ko wataye ubwenge, nuko nanje nzoguta, ntuzobukiba umuherezi wanje, ko wibagiye ivyagizwe vyanje Imana yawe, nanje nzokwibagira abana bawe. Muri kino gihe hariho abaherezi batawe, muri kino gihe hari abaririmbyi batawe, muri kino gihe hari abakristo batawe, muri kino gihe hari abantu benshi bazi ko bari mu nzira yo, ariko baramaze gutabwa. Imana yaramaze kubakura kw'amaboko, yaramaze kunabibagirwa. Biyobora ubwabo bakibaza ngo ni Imana ibayobora. Rero bene data, umuntu wese arahamagariwe kuhaguruka ubwiwe, agacana igicaniro ciwe, akahaguruka agasenga, Imana ikamuhishurira ahari, ikamuhishurira abagendana nabo, ikamuhishurira abo bari kumwe nabo. Niyo mpamvu Yesu Kristo yataza kubona ko nico gituma Imana yatanze Yesu Kristo ngo aze kudupfira Golgotha ku musaraba, kugira ngo ca gihe twagendera ku baherezi, twagendera kuki, kuko yabona ko hazogera igihe ibintu bigahinduka, ku buryo umuntu wese azibarizwa ku gatwe kiwe bitarinze guca ku baherezi canke hirya no hino. Niyo mpamvu ukwiye guhaguruka, wowe ubwawe, kuko nta mpamvu iyo umusirikare yitavye akitaba igihugu, akavuga ati ndagiye gukorera igihugu, asiga abavyeyi, agasiga umuryango wiwe, agasiga buri kintu cose, akavuga ati nditavye, aragenda bakamuforoma, igihugu kiramuforoma, camara kumuforoma kiramurahiza, ikamubwira ati amategeko ngenderwako naya, nuyarenga bizogenda uku. Rero mwico gihe iyo umusirikare arenze kwayo mategeko, hari ibihano bimuraba. Rero no mu Mana naho niko bimeze. Nimba uzi yuko winjiye ukaza muri Yesu Kristo, menya ko bwamuvuyemo buzokugwanya. Menya ko winjiye mu ntambara. Nimba rero uzi ko winjiye mu ntambara, washika ugafata ikigwanishwa cawe ugashira hasi, washika ukaryama ugasinzira, uzotegwa, ugotwe. Numara kugotwa, bwami wagwanya bwo buzokugwanya, kandi bwamara kugwanya buzokurotira, ubundi utangure kubukorera. Wowe uzobukora utazi kuri kurabukorera, ubukoreye kuko umwe wibaza ngo urahagaze, kumbe umwambaro wawukuye kera, kuko turazi neza yuko umusirikare yama yiteguriye urugamba, yama ari maso, ntigera asinzira. Rero muri kino gihe abantu barasinziriye, abantu bariko bibere mwitiro, barisinziriye, ntibazi ivyo barimo. Ariko ntibamenya yuko Satani we atigera asinzira, n'abakozi we ntibigera basinzira, bo baguma bakora. Rero nusinzira
bazohaguruka baze bagukoreshe, wewe bagukoreshe ubizi utabizi, harimwo abazoza bakakurotira bo babizi, bagukoreshe utazi kuri kurakora. Rero nico gituma mwene data uhamagariwe guhaguruka ugafata ibihe vyawe ugasenga, ukabera amaso igikorwa wahamagariwemwo, ukabera amaso itorero wahamagariwemwo, ukabera amaso abakozi b'Imana Imana yagusize imbere, ukabera amaso umuryango wawe, ukabera amaso ubuzima bwawe, ukabera amaso ubugingo bwawe, kuko uzokwisanga waramaze gupfa mu buryo bw'impwemu, wibaza ngo urahagaze kera warapfuye. Nico gituma ukwiye kuba maso, nta mpamvu yo gusinzira, nta mpamvu yo kwamusinziriye. Ba maso, wame wambaye umwambaro wawe wame wera, umwambaro wawe wame ugavye, wame wambaye ukwese inkweto zawe zamaze kwese, ibisigaye uhagarare kugira ngo wame ugwana kandi wame unesha. Niyo mpamvu abantu tukwiye kuba maso, hari ijambo ry'Imana tuzohave twisanga turi mu batawe, tuzohave twisanga twaramaze Imana yamaze kutuvaho. Nico gituma teme y'iri jambo ry'Imana avuga ngo ingaruka ku bantu bibagiwe Imana. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ingaruka ku bantu, ingaruka zigiye kuza canke ingaruka zamaze kuza ku bantu bibagiwe Imana. Rero mwene data ndakuhamagarira ngo ntube mu bibagiwe n'Imana, kuko iyo wibagiwe n'Imana ugira ibibazo bikomeye, iyo wibagiwe n'Imana ugira intambara nyinshi zikomeye, iyo wibagiwe n'Imana wowe waramaze gupfa kandi atari Yesu wenyene ukugutabara, no kumenya ko wamaze kugwa, no kumenya ko wamaze gupfa ntabwo ushaka kubimenya, ahubwo umenya ngo urahagaze kandi ukabona yuko uhagaze ariko udahagaze. Nimba wibona ko ibimenyetso vyinshi, urasenga ubaze Imana uko bimeze kugira ngo Imana ikugarukire. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Turagushimiye Imana ko utuganije mu ijambo ryawe, turagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye Imana ukuntu twita n'ukuntu twitwarika, turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi n'ivyo ugenda ukora muri twe. Imana turaguhaye ikaze n'akaribu kugira ngo ushishikare ubana natwe, icubahiro kibi cawe ntaba ari twe ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu kandi kuri kumwe natwe, twizeye kubw'izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.